Yesu ashimwe mumeze neza ndababona ego kandi Imana ishimwe kuba muri bazima mushobora kuza hano mufise inyota yo kwiga nitwa Sheikh niyo nizigiye nkuko mwavyumvise kubo batanzi Murundi ndakunda igihugu ndakunda Imana ndakunda ishengero ryayo mu byo nigisha harimo uburongozi kandi novuga ko biri mu bintu nigishije umwanya munini naronkeye umwanya wo gukora ko cyane nciye mu nzira zitandukanye Imana yanyugururi uyu munsi rero nkabanezereje no kubana namwe hano kuvuga ku bintu by'uburongozi bisaba ko umuntu abiha umurongo hakiri kare hari habo tubiganira atavye ubukirisu birimwo kuko uburongozi ntibukorwa n'abakirisu gusa ariko nje hano niyumviriye ko ahantu nkaha dukwiye kwisunga ijambo ry'Imana cyane cyane kuko hariho umurongozi wa mbere twese twisunga ni Imana aba bandi bose baje mu nyuma kandi baraza bakarengana ariko Imana yamaho rero ndisunga Bibiliya kandi nza gukoresha amajambo dusanzwe tuzi kugira ngo kabe nakajyo kukwiyibutsa hariho umunsi umwe abigishwa ba Yesu bariko baragendana nawe hanyuma umwe babiri muri bo baravukana umwe yitwa Yohana ubundi yitwa Yakobo bari bafise umupapa yitwa gute yitwa Zebedayo vyanditse muri rya Bibiliya nyene ukaba utari bwabibone no kwera utari bwahashike nyene ngo hasome hanyuma uwo mumama wabo acaraza arabwira Yesu ati aba bahungu banje babiri uzuraba ukuntu umuzo mushiri bubamfu uwundi umushiri buryo arabasabira ibibanza by'uburongozi kuri Yesu akoze kandi bita kwa ntuzeye uhashikanwa na ntuzeye abazi imigani y'ikirundi canke bimwe bavuga ngo none uzinanye nande ninde yagusabiye ni systeme zo guhana akazi zo guhana ibibanza birabaho mu bantu hanyuma Yesu acarabaganiriza mugabo acarahindura ikiganiro azana ibintu by'umubatizo yagira batizwe arababaza ati mwebwe by'ukuri ibintu ngira mbatizwe mwebwe murabishoboye yashaka kuvuga urupfu rwiwe nabo bati nimba ari ukubatizwa nta ngorane turabishoboye bo bibaza ngo ni imibatizo y'amazi ati ntaco ivyo reka tubireke ivyo kwicara ibubamfu canke iburyo si ivyanje ivyo ni banga rya data ico uwo mumama yasavye Yesu arakimwankira munyumvirize neza iyi nkuru ingene ibandanye mugabo bageze imbere gato abigishwa bandi bumvise ivyo wa mumama yasaba baca barashavura ikibazo bashavujwe niki nuko atari bo bazoja imbere kuko hariho abandi bamaze kubatanga gusaba hari ubundi yumvira ikindi none umuntu yisabiye wowe ukaba utisabiye ushavuzwa niki we nindi yakubujije gutuma mama wawe nawe ngo gusabire bashavujwe niki mu vy'ukuri turetse iki representant legal avuze okay ko abaje gusaba ibibanza ntibabihawe nabo bati abo ntibirimo kandi ari vyo nyene twari dushize ku mutima ico naco kirashoboka mugabo tukiri ngaho murumva ko umuntu ashobora gukurikira Yesu hariho ibindi bintu ashize ku mutima atari vyo kuba umwigishwa wiwe kandi n'ubu biracabaho hariho abantu bakizwa bakaba mu ishengero muga hari ikindi kintu ashize ku mutima kandi ico kintu atakibonye nawe nyene acashavura acagaragara hari n'abaca babivamo mbere nimba ari ivyo mfuma ndabiheba ariko nsubiye inyuma gato kuco Louis Pasteur yashikirije
biraboneka ko bajya bigishwa nabo nyene bashaka bijya bibanza. Bagize gutya basanga Yohana na Yakobo babarushije ubwenge, bo ntibavyisabiye ahubwo batumye nyina wabo. Kandi bajya abahungu babiri Yakobo na Yohana hari ibintu bapfana mu miryango na Yesu. Bica bitangura kuzamwo vya bindi vy'uwuzwi akamwana wa mama, bati kumbe bariko baratuzunguruka, tuzosigara turafyura amaso ibibanza babigize gute barabihejeje. Yesu abonye bashavuye aca arabahamagara arababwira ngo aha hanze mu ntwaro z'amahanga, mu ntwaro y'uburongozi bw'ibihugu, iyo uhawe ikibanza c'uburongozi urahonyora abantu, urabereka ko baruta, urabajugumiza, uhaciye bose barahunga baragutinya. Niyo style, nibwo burongozi bukora mw'isi. Ariko muri mwebwe ivyo bintu muze muvyirinde cyane. Muri mwebwe ushaka kuba mukuru kurusha abandi azagire gute? Azakorera abandi. Mw'isi ushaka kuba mukuru arakoregwa, abantu baramukorera. Nico gituma bakenera ibibanza, kuko kijya kibanza kiba gifatanye n'icubahiro bijana, kiba gifatanye n'ama privilege, ibintu vy'inyungu zifadika bijana. Uko umuntu agwiza izo nyungu, akagwiza n'icubahiro, akagwiza n'ububasha bwo kuganza, niko ashobora kujugumiza abantu. Namwe kubera uwo muntu aba baruta muri ivyo vyose mpejeje kuvuga, musanga ari mwebwe muriko muramukorera. Uwundi munsi ndahavuye gatoya mugabo ndahagaruka, Yesu aja mu rusengero acagenda guhagarara ahantu batanga amashikano. Bari bagize nk'uku, hariho agasanduku kari ahantu, hanyuma abantu bagatonda bakaza bagashiramwo, aca ahagarara iruhande aracunga ingene bashiramwo. Bamwe baraza bagashiramwo amafaranga, ico gihe nta manoti yari ahari, vyari bingorongoro gusa, kandi aka kantu kari akantu k'icuma, ntikari nka benaka. Rero bashira hejuru bakarekura kimwe kimwe, uwufise menshi yararekura kugeza naho mutinda mukarambigwa. Babigira mu buryo bwo kwiyerekana. Mugabo ngo haca haza umupfakazi afise akangorongoro gatoya, murabona ko n'ibingorongoro bitangana. Ababonye ifaranga rimwe ngahangira ngo si benshi, ariko hari ikingorongoro c'ifaranga rimwe ni gitoyo ugereranije na kita c'ifaranga c'amafaranga 5 canke 10. Ubu bazi vya 50 gusa, ivyo vyarazimanganye. Uyo mugore wo mutamakazi, umupfakazi acazana akangorongoro gatoya cane, aca gashiramwo. Yesu acavuga ngo uyu mutamakazi ni watanze vyinshi kurusha ababandi bose. Mu vy'ukuri niwe yatanze make uravye agaciro k'amafaranga, mugabo avuga ngo ni watanze menshi kurusha abandi bose, ngo kuko abandi batanze kuri vyinshi bafise. No kuvuga nugiye yazanye vyinshi, ivyo yasize muhira nivyo vyinshi kurusha bige yazanye. Ati mugabo uyu mugore akanyene atanze niko yarasigaranye. Ndazi ko ngaha tuhashitse, munyumvirize neza, ndazi ko ngaha tuhashitse dusha dukunda gushima uku gutanga ko uyu mupfakazi. Nivyo? Ako uyu muntu n'ukuri atanga n'ivyanyuma. N'umuntu mwiza cyane. Ariko iyi nkuru urashobora kuyihindukiza ukaraba n'urundi ruhande. Mbega vy'ukuri hajya birakenewe ko umuntu atanga kanyuma. Iriya ntwaro y'idini y'ikiyuda, bari abantu b'abakunzi binda, bafise ingeso yo gusopa abantu kugeza naho umuntu azana kangorongoro kanyuma asigaranye. Burya nabo yari ko arababwira, ariko mwebwe mwakabaye abantu nyabaki. Hagati ya mwebwe n'uyu mugore ninde akwiye kugaburira uwundi?
Yesu burya yaravuga ibintu rimwe na rimwe ukavyumva witonze. Mu burongozi bwo mw'isi ni mpa, nugutora, nugutwara, nugukoregwa. Mu burongozi bwa Yesu niwe utanga. Turi kumwe. Ndazi ko muri kino gihugu turimwo twese turafise ukuntu iyi logique uko kwiyumvira ko mw'isi kwatwinjiyemwo. Umunsi nanje noba directeur nanje no kwereka. Noheza ya mashure nkaronka akazi mwombona. Imvugo nka benizo zisa na za zindi za wa mugore nyina wa Yakobo na Yohana. Twumva ko tuzoba abantu bikimazi nitwashika ahantu natwe tukereka abantu ko tubaruta. Yesu ababarira ngo ubushaka gukomera kuba ukomeye muri mwebwe nakorera abandi. Gukorera abandi no kugira iki? Ushaka kuba umurongozi mwiza mu bwami bw'Imana, umurongo ngendegwa ko ushaka ugire urufatiro rw'ubuzima bwawe guhera uyu munsi nuyo. Ukaba ushaka kuba umuntu w'umwubahwa, korera abandi. Ikibazo gukorera abandi bisigura iki? Miles yavuze ati uburongozi mu bwami bw'Imana kandi siwe ni ijambo ry'Imana, biva mu ijambo ry'Imana. Bisaba yuko utahura ingabire wahawe ugaheza ukayigaburira abantu. Reka ndabisubiremo. Uburongozi nugutahura ingabire Imana yaguhaye ugaheza ukayigaburira abantu. Aho ubuhejeje. Nimba hari ikintu uzi gukora, nimba hari ikintu ushoboye abantu bakeneye, kuba umurongozi nugufata ico kintu ukagikoresha mu gufasha abo bantu kuronka ivyo bintu bakeneye. Uburongozi si kibanza. Uburongozi ni ico ukora, ni ico ukorera abantu. Umuntu arashobora kuba mu kibanza akabimbura kimazi. Ibintu bikononekara kubera ari muri ico kibanza. Umurongozi azana umuti w'ibibazo, ntazana ingorane. Iyo haraniye ikibanza udafise umutima wo guserva, wo gukorera abandi, iyo ukibayemwo uba ingorane. Burya hariho abantu ububi bwabo bugarukira hafi kubera atabubasha bafise. Bonona bike kuko atanguvu bafise. Uhirahiye rero ukabaha inguvu, ubwo bwononyi bwabo buca bwonona vyinshi nyene. Umurongozi muzima aza gushika mu kibanza yaramaze kwiyubakamwo umutima wo gukorera abandi. Kino kibanza kigaca kimubera igikoresho gituma akora vyinshi kurusha vya bindi yarashoboye. Reka rero tubigarukane hasi, tubiduze mugabo tubihereye hasi. Impano wewe ufise abantu bakeneye ni iyi. Iyo tuje mu rusengero turakunda kuvuga je nta Imana ntiyampaye impano yo kuririmba, nta mpano yo kuvuza imiziki yampaye, nta kintu mbona nokora. Tugaca twicara ngaho tukaba abantu gusa bo gusazisha amapantaro n'amajipo n'amakabutura kubera tuguma twiceka kuri izo ntebe duhaguruka tugenda tugaruka twicara twongera tugenda. Nivyo hariho ingabire uzosanga mu rusengero utoroha ingene uyikoresha. Mugabo ubuzima bwawe bwose ntibuherera mu rusengero. None iyo uri hanze urayikoresha. Uyu mutima wo gufasha niwo muzi w'uburongozi. Iyo uhuye n'umuntu amugaye ariko aragerageza kuja bukibarabara vyanka, wowe ukomeye urahagarara ukamujabuza. Ico kintu gisaba ubuhinga bwitwa ngo iki? Gisaba kububona ukaba ufise ingufu ukaba ushobora gutambuka. Kumva hariho umuntu afise ingorane ufitiye umuti ugahagarara ukamufasha kuyitora umuti. Ico nico bita uburongozi mu bwami bw'Imana. Ni wabikora kuva ukiri muto, hazogera igihe rero uje mu kibanza c'uburongozi. Wa mutima wo gufasha, wa mutima wo gukora, aho niho uzocuronka akaryo ko kuwukoresha neza. Ntimwibaze ngo muzovyiga muri biriya bibanza. Urabona ufashe inkende naho mutuba mumaze kuyibona murabibona mu bishusho.
ufashe inkende ukayizana hano ukayisaba ngo ihagarare mu ifotore, irashobora kwihangana akanya gatoya. Mugabo haciye haza umuntu afise imihwi, ayo mahistoire yawe y'amafoto abaheze, irashobora kwigumya mu kanya atakintu kirayisamaza. Ni nk'uwoza n'imbwa ati wambwa we ndagusabe tubeseriye hano dufata amafoto twe turahindura amapoze, hagaca haca umuntu afise brochette, haca habiki nisubira no kwibuka ko hari jambo mwigeze kuvugana wewe, uza guhindukira yagiye. Biriko birabatwenza. Urashobora gushika mu kibanza c'uburongozi ufise umutima w'inkende canke umutima w'imbwa, hataraboneka ibintu bivyura ubwo bubo gito bukurimwo, uzoboneka nk'umurongozi mwiza. Rindira gato inyungu zitangure gusayangana imbere yawe, bazosigara baribaza ujya ni wa mukirisu twarera muri gwa rusengero kweli, niwe ariko aravugwa hariya mu maradiyo yatembagaje ubutunzi bw'igihugu. Basigare barafyura amaso kubera iki? Hariho akantu k'ubukende wari uryamye ko utigeze uhangana nako ngo ukaneshe ngo wubake umutima wo kwimetiriza nk'umwana w'Imana. Nico gituma ntimugasuzugure ubu buntu buto buto kuba au service des autres. Banyeshure muri hano, iyo Imana iguteye iteka ugatahura icigwa kurusha abandi, uca ukora iki? Muca mukora iki? Murafata akanya ko kwigisha abandi. Ico kintu muze mugikomeze, uwo n'umutima w'uburongozi ukomeye cyane. Kandi nimwabikora bijya nivyo bizobacira inzira zo kuzoronka n'ivyo bibanza. Abantu benshi baracurika ibintu, turondera ibibanza aho kwerekana igituma abantu bo dushira muri ivyo bibanza, tugaca tubibamwo tutabishoboye, tugaca duhemukira abari baratwizigiye. Murazi ko dukunda muri kino gihugu turakunda kuvuga abarongozi cyane kubera baboneka, si hano honyene hose abarongozi kubera baba bari imbere, amakosa yabo arabangutse kubona. Mustanteri ibiti vyose yaradandaje, ntiyagize ibi nibi. Hari naho wewe nabijya shobora uyatavye woshobora. Ikizokwerekana ko wo muruta nuko umuruta utaramuba, mu kugaragaza umutima wo gutorera umuti ingorane ziri mu kibano. Haleluya. Turacari muri Bibiliya naho mwumvise navuze mustanteri. Amen. Nimba ushaka kuba mukuru n'uwo mukozi w'abandi. Uwo mukozi w'abandi gute? Umukozi arakenera ibikoresho. Igikoresho cawe ni impano yawe. Baririmbyi mwahawe ingabire zo kuririmba, igihe cyose muzoba mukibishoboye muze mwame mufasha abantu b'Imana mu kubaha imyanya myiza yo gutazira Imana. Ayo majwi ntimuyagare ko n'ibikoresho mwahawe kugira ngo mufashe ubwoko bw'Imana. Amen. Ntimuze muvuge ngo nta hari ngo vyose vyoyangara, uretse ko bitoyangara burya ntuzokwamaho kandi ntiwamyeho. Washaka naho twese tugomba tugahora. Yesu yavuze ngo mwese muheze hoca habiki. Ibi bintu vy'amanyama no kwirata ingabire tutihaye bantu b'Imana tubireke. Umenye ko ingabire wahawe ni gikoresho pour servir. Imenyereze guserva ukoresheje ivyo nyene wahawe. Bantu mwiga informatique, kubera ko imashine z'ishengero sinzi ko mugira projection hano. Murayigira? Murazi ko umunsi umwe hajya hojamwo virisi kabirandagura vyose abantu bagafyura amaso bagasigara baramaramara. Izo ngabire mwazi mukaguma mubona gusa amafaranga muzoronka. Amafaranga ni inkurikizi yo gukora. Iyo uronse umwanya tanga do yawe, gira ico ufashije. Ni wabikora neza ukabigira ubuzima bwawe, uzosanga vyaragusunikiye mu kibanza c'uburongozi utabizi. Amen. Abashaka ibibanza vy'uburongozi ntimubitume ba mama banyu, ni mu bimerite, ni mugaragaza umutima wo guserva. Kera nahora mbona amashuri amwamwe hari habigisha bavuga ngo umwigisha ngo n'umuntu agoye ngo ntushobora kumenya induru, ugasanga barakwemeza ko utegereza gutirisha. Uyu mwigisha ntashoboka. Mugabo karaba muri zo kuru z'uwo mwigisha nyene hama hari habambere
kandi batatirishije. N'ufise umutima mubi urashobora kumutangaza akabura haguca akavuga atahana sinona vyubahuka. Ntimugwanire ibibanza, mugwanire kuba abantu bazana inyishu z'ibibazo aho bari. Ugurura amaso mubone les besoins, ibintu bigoranye aho muri. Muheze mwikore ku ngabire mwahawe, mwimenyereze kubitorera umuti. Bizotangura ari bitoye, mugabo ni mwabikomeza. Yesu yavuze ngo uko niko muzoba abakuru babandi mu bwami bw'Imana. Uburongozi ni iki? Uburongozi ni ukugira icuma ari abantu, waba uri mu kibanza canke utakibamo. Abandi bahinga bavuga ngo umurongozi ni umuntu afata umugwi w'abantu akabafasha kwiyumvira ikintu bokorera hamwe bakagishikako, akabatera intege ico kintu bakagikora kugira ngo bagishikeko. N'umuntu amotiva, n'umuntu y'influence abantu, si umuntu abakorera, mugabo n'umuntu avyura muri bo akagatima ko kuvyikorera. Aha murumva ko nameze nk'ubusohoka gato Bibiliya, ariko ndabihuza. Umurongozi n'umuntu afise umugwi w'abantu arongoye. Abo bantu bakaba bafise intumbero bashaka gushikako, bakaba bafise n'ivyo bariko barakora kugira ngo babishikeko. Akabafasha rero gutera intambwe bava aho bari baja iyo bashaka kuja, bava mu vyo barimwo baja mu vyo bashaka kubamwo. Kugira ngo iki gikorane kibe, hariho umuntu yavyiyumviriye, arabiganira n'abandi babiri canke batatu muri komite. Ikiganiro kiriyumvirirwa, kiraganirwa, kiratinda kirashikirizwa bose, hatangura gushigwaho amakomite, ho kwigishwa iki, ho kwigisha nde, twohurira he. Ariko vyatanguye ari iciyumvira umuntu kanaka yiyumviriye. Uyo n'umurongozi. Ashobora kuba ari mu kibanza c'uburongozi, nk'uko ashobora no kubikora atari mu kibanza c'uburongozi agatanga iciyumviro. Umurongozi ni umuntu abona ibihari bitameze neza, akabona n'ibitahari vyiza ariko bishoboka, agaheza agafasha abo bantu kwiyumvira ni gute ibi bintu vyiza dukeneye bitahari twobishikako. Atanga iciyumviro kigaheza kikaba develope, kikubakwa, kikaduzwa, kikavamwe ibikorwa. Benshi babikora kubw'ibibanza barimwo, kuko biba biri mu vyajejwe, akavuga ati aba bantu barakeneye iki, barakeneye iki, barakeneye iki, reka ndabafashe kugishikako. Ariko benshi muri mwebwe nta bibanza murimwo. Nico gituma ntashaka ko mugenda mwibaza ngo ntimuri abarongozi. Urashobora gutanga iciyumviro kigakiza kandi atari wowe ufata ingingo. Bisaba gusa kugira ya maso abona ibihari n'ibitahari, ugaheza ukiyumvira ibi bitahari dukeneye twobishikira gute. Abasoma Bibiliya murazi inkuru zo muri kahise, muri misezerano rya kera, nibaza ko mwese muyisoma. Uwitwa Namani yari umusoda akomeye cyane mu gisoda c'Abasiriya, ariko yari agwaye ingwara bita malaria. Yari malaria? Yari imibembe. Hari abari bavyemeye. Yari imibembe. Kugira ngo akire, impanuro yavuye kwande? Yavuye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo muri Syria. Oya, ni impanuro yatanzwe n'umugurano kazi, esclave w'umwisirayeli yaba muri urwo rugo. Ntusuzugure icuri uyu munsi. Nimba ufise umutima n'amaso bibona ivyo abandi batabona, urashobora kuba umurongozi w'abarongozi bawe. Iciyumviro gikiza kikava kuri wewe. Rero nashaka ndabatera intege gwaruka, nimukore ikosa nk'irya Yakobo na Yohana, kwibaza ko mama wacu ni wazotuma bikunda, reka ntume mama, reka ntume papa. Ntimuje mu ntambara yo kurondera ibibanza, nimuje mu ntambara yo kugira ico mu mari y'abantu, kuba au service des autres. Nimwakorera abantu, Imana irazi ingene, kuko Imana yavuze ko ari nyizigirwa, kwidashobora kwibagira ibikorwa vyiza vy'abantu bayo. Nimwubaka uwo mutima muri mwebwe, ibibanza vy'uburongozi bizoza bibakurikira. Nimutawubaka, mukaba nka yantuze yiyumanganya gatoya kubera hataraboneka imihwi, bazobihendako babizigire mu vyo murongora, bukeye kabiri batangure kwicuza. Atariko Mana, wari hehe igihe twashiraho ujya mu
kutatubujije hakiri kare ibara ryabaye ibara. None rero bantu b'Imana ni iryo jambo nashaka kubaganirira, murumva ko ntavuze birebire kandi ntivyari bikenewe kumbure, ibituvyakiriye birakwiye. Sinzi ko hoba hariho ikibazo canke kintu kumbure kitumvikana cyosaba gusubira gusigura. Ubundi nari numva nogarukiriza ngaho kuko nkabandanya mvuga mpava nzanda n'ibindi byose bice bicangacangana muhave mwibagira n'ijambo nyamukuru. Ego ijambo ni gwanyu. Cigwa kimeze neza na cane cane kubijanye n'uburongozi. Ikibazo nari mfise, abahinga baravuga yuko amwe mu makapitale abantu tuba dufise harimwo ama connection network canke réseau y'abantu tuba dufise. Nagira ndababaze mbega mu burongozi gukoresha network canke réseau ufise kugira ngo ushobore gushikira intumbero wowe ufise mu byo wipfuza gushikako canke mu migambo uri kurarangura byo bari bibi, mbega ni hehe umuntu amenya ko yarengeje urugero, byo garukira hehe? Gukoresha canke gusaba gufashwa n'umuntu uzi canke kuzi kugira ngo ushobore gushikira ikintu kanaka ubwavyo singorane. Nawe iyo utazi inzira urazi kubaza uwo muhuye wese ndangira inzira, kandi na Yesu vyarashitse hari igihe bikenegwa usanga ataco vyica. Igihe bafata Yesu murazi ko intumwa zose zaciye ziruka, ariko burya hajya babariza Petero bati nawe mwari kumwe, si wowe nyene yari ahari, umuntu umwe hariho uwundi yari ahari, mugabo ntibigeze bamubaza kubera yari yegeranye n'inshuti z'abantu baba bakomeye, bavuga bati ujya turamuzi n'umwana w'iwacu, mugabo uyu mugabo asa n'abantu b'i Galilaya. Birashoboka ko na Petero kugira ngo ashobore kuhashika hariho uwamuvugiye ashobore kwinjira. No kuvuga rero ubwavyo si bibi, turakeneranira gufashanya ni vyiza. Biza kuba bibi iyo dufata nko mu vy'uburongozi ushaka ibintu utamerita. Muri ico gihe n'amategeko d'abord ntaba bikwemerera. Ucusa ni hamwe bica vyitwa amanyanga mu bisanzwe. Ubu uri kurakoresha ama connection kugira ngo uronke ibintu utategerezwa kuronka. Igihe cyose uronse ibintu utategerezwa kuronka, utarukwiriye kuronka, haba hariho warakwiriye kubironka bibuze. Ico abantu batibuka nuko bugiye utwaye ikintu kitari gwawe ubu ucivye nyeneco. Iri jambo rirumvikanaga abantu. Umuntu afise iyo diplome yayikoreye akaza gusaba ko kazi agasanga wewe warabazunguruse kubera uzinanye na chef bakakaguha utayifise, wowe uri umusuma ubu twaye akazi katari gwawe. Ikibi rero no gukoresha ayo mahorelation mu ntumbero zo kurondera ibintu utarukwiriye kuronka, ariko umukeneye ko amakuru yo gufasha kumenya ingene witegurira ivyo bintu, ivyo ni vyiza cyane no kubikora. Ikindi kibi ni nkibi abigishwa bakoze aba babiri, ahubwo mama wabo nta nuzi ko ari we yabatuma, aribo bamutumye, ashobora kuba yaravyiyumviriye wenyene batabimutumye nta ubizi. Yesu afise umugwi w'abantu 12. Nimba basi yagira shireho leta ingene yari gupanga bajya abantu 12 vyavana n'ivyo ashaka kubakoresha. Yategerezwa kwisunga mbega Petero ashoboye iki, mbega Yakobo ashoboye iki, ndamutumiki. Uyu mugore aho kureka Yesu ngo abatume ivyo bashoboye, we yakoresheje ubucuti bwo mu muryango kugira ngo baje mu bibanza bikuru kuruta ibindi vyose. Mbe murabona ko Yakobo atana imyaka 3 yamaze atarapfa Yesu amaze kuva ku isi. Erega numwe bacu umutwe, Herode yacu umutwe. Oya, Yakobo
okay, igihe Herode yapfunga Petero, umumarayika akamurekura, yarahejeje kwica uwitwa Yakobo. Buryo ujya Yakobo yandika hariya n'uwundi suyu avukana na Yohana. Ujya avukana na Yohana yapfuye yishwe na Herode, yamuciye umutwe. Nk'ivyo uwo mugore ntavyo yarazi hazopfira. Hariho ibintu tuba dukwiye kurekera Imana tukayizigira ingene bipanga, kuko yoyo ibifise n'amabanga ya kazoza. Ujya mudame rero kanagaruke aho biba bibi ni gihe uri kugira ama manipulation atuma uri kurasaba ivyo bintu akora ikosa. Ugomba ukoresha ikosa uwundi muntu kubw'inyungu zawe. Yesu bishatse bikeneye ko abaho ibikorwa yarafise ingene abigenza, ntiyari kwishimikiza ubucuti, kuko ubucuti ntibusigura ko bishoboye, kandi vyama vyabaye na hano iyo ndiko ndigisha ivy'uburongozi na gestion, turiko turavugana ku bijanye n'amasosiyete y'ubudandaji. Igituma menshi adatera imbere nuko abadandaza baho inshuti bahubuzi inshuti zabo, ngo nakana ka senge ntikoguma muhira kicaye, bagaca baza bakagaterekaho. Nakurumva kaje kubera ubwo bucuti, ntikaje gukora akazi. Mu yandi majambo, naho atokora akazi ntuzomukura, icatumye umuzana sakazi n'ubucuti. Wagira uramukoma agaca agenda mu muryango akavuga ko usigaye ari umuntu mubi, ugasanga umuryango wose usigaye ukwanga. Waramwikwegeye aragukomesha nyene. Igihe cyose rero turiko dusaba ikintu gisaba ko ufata ingingo akora ibintu mu buryo bunyuranye n'ingene vyari gukorwa, aho naho nyene nikosa. Ariko dukuyemwo ivyo atacaha kirimwo, atabubeshi burimwo, atamanipulation zirimwo, gusaba ko umuntu agufasha iyo mufitaniye ubugenzi ni ibintu bisanzwe cyane. Mwatubariye ko mwisunze ijambo ry'Imana, mwatubariye yuko umuntu ashaka kuba umurongozi yomanza gukorera abandi. Ikibazo canje rero nuko vyama misi yose ko tubona ahandi hantu vyagenze ukundi. Aho ndavuga kaya Salomo. Umwami Salomo yagiye ku butegetsi nk'uko abandi bawujako, kuko yari umwana wa Dawidi. Ariko turabona akifata ubutegetsi hari abantu yamanje kwica. Tubisomye mu gitabo c'abami, ahora se avuga ati reka ivyo bakoze basubire ku mitwe yabo. Ariko haragera igihe Imana imubwira ati saba ico ushaka. Hama aravuga ati shaka ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo nze nshobore gutwara abantu bawe neza. Hama Imana irabishima, imubwira iti nzobiguha, wanashaka nzoguha n'ibindi bintu utasavye. Aho harimo icubahiro n'ubutunzi. Ikibazo canje rero ntayenze kuvuga amajambo menshi cari iki: none ko tubona Salomo agiye ku butegetsi atamanje gukorera abandi, ko tubona iyo mindset canke uko kumva yuko gutwara ari gukorera abandi, ko tubona atavyara afise, ahubwo yagiye kubironka mu nyuma. Mbega n'abandi bantu novuga batabifise canke tutabifise, natwe turondera ubutegetsi bizogenda neza mu nyuma, Imana izobitunganya twarashitseyo. Ico nico cari ikibazo canje. Murakoze. Yifuza ikintu hanyuma mugabo atagira iyo ngabire yo binyuranye n'ukungene ameze, mbega birakunda canke hari ukungene umuntu ashobora guhinyanyuriramwo akoreye ku ma principe y'uburongozi? Urumva, dufate nk'ubu urashobora gushaka ikintu mu buzima mugabo utagira ingabire yaco, wewe n'inda n'indesho.
mugabo twumvise ama principe y'uburongozi eske birashobora gushika ukubakira kw'izo principe hamugaze usanga baragishikiriye canke ni byiza yuko wiyumvira ibintu bihwanye n'ukungena Imana yaguhaye ingabirano. Ego murakoze hama nashaka kubaza aho ikintu mwavuze yuko umurongozi aba afise ivision hagomba gushika mugabo kandi bisaba kaba afise ekipe asangiza iyo mbona afise hanyuma iyo ekipe akagerageza kuyereka aho bakwiye kuva naho gushika. Rero ikibazo canje niki iyi mbega iyo ekipe umuntu yoyitora gute umuntu ayibona gute? Ego murakoze. Murakoze ku kigwa muduhaye ikigwa ciza cyane kandi twahungukiye mu byisi. Habanagira mbaze ikibazo kimwe mwavuze kuvyerekeye kugira umutima w'inkende canke w'imbwa ari mu rwaruka canke n'abakuze barimo turimo hanyuma twatubufise mbega twabimenya gute ko dufise umutima mwenuyo birashoboka canke ni ibintu usanga kumbura biba biri muri twebwe bikabiturenge tukaba tutabizi hanyuma tubimenye twikuramwo gute umutima mwenuwo kugira ngo nitwamara gushika mu burongozi dushobore kuba abarongozi beza. Murakoze. Ibibazo mubajije ni vyiza byose. Reka rero nce mpera ku cambere akarorero ka Salomo. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana muramaze kubona ko harimo ibintu byinshi, harimo n'ibirimwo nk'ibitugabisha, si vyose biri kugira ngo tuvyigane. Harimo uburorero bw'abantu bakoze ukuntu kugira ngo Imana itugabishe ntituzosubiremwo ayo makosa, ugasanga inkuru zabo zaranditswe. Ico nagira mvuge hajya nabanje kwiyumvira nasanze co hava kigorana, narakivuze ahandi hantu byamfashe isaha yose kugira ngo ntahuze abantu ico ari ico. Mugabo Bibiliya abakirisu batari bake ntibayifata nk'uko barakwiye kuyifata. Umuntu arashobora kugwa kwijambo agaca twara uko nyene atabanje kurondera gutahura logique yaryo, ubutumwa rusangi iryo jambo ahantu harikuye hariko havugwa ibiki. Bamwe nababwiye nti muraze muri itondo umunsi umwe muzotwara mu ijambo rya shetani uko na shetani aravugira muri Bibiliya. Murazi ko yavuze muri Bibiliya kandi ivyo yavuze vyaranditswe. None mwibaza bijya yavuze ujya mwanya yabivugiyemo yari yabanje kureka kuba shetani. Arabanza aragororoka gatoya. Salomo yabaye umwami kubera muri iriya systeme y'icami yari umwana w'umwami. Hari ukuntu nyene vyategerezwa kugwa kuri umwe muri bajya bahungu ba Dawidi batabanje kuraba barafise ivyo bafatirako, mugabo ntibisigura ko mu Bisirayeli bari bahari atamwisirayeli n'umwe yararushije Salomo umutima wo gukorera abantu. Ariko kubera atari mu nda y'ingoma, atari umwana w'umwami, uyo muntu naho yari kuba hari ntiyashobora kuba umwami. Ni ingorane, ni inkurikizi za systeme ya cami. Umwami avyaye abantu b'ibigwara udubi gusa, nukuvuga ko umwami akurikira azoba ari naho mwa muri abantu batomoye mwebwe musigaye. Niyo ngorane rero. Salomo yategerezwa kuba umwami, sinzi ingene bari baramuteguye. Birashoboka ko hariho ukuntu babategura mu buryo bwo kubamenyereza gukorera le peuple, gukorera abisirayeli. Birashoboka ariko ntivyanditse. Mu yandi majambo ntaho tubona neza ko yari yaramenyerejwe kubaka umutima wo gukorera abandi. Kandi aha washaka na Dawidi kumbure yarabikoze, yarakoreye abisirayeli naho yavanganije n'amakosa, mugabo ntitubona ariko arabishira mu bana biwe. Munaze ko hariho n'abamugumukanye bagomba kumutembagaza. Harabayeho akantu kameze nka rupture, cassure hagati ya Dawidi na generation y'abahungu biwe. Umutima wa Dawidi ntituwubona neza mu bana biwe. Okay, mugaye reka tukireke kiragoye kwinjiramo. Ikibazo aho gihagaze naha, none Salomo ko yashitse yica abagwanije se,
kandi ahejeje kubica mu nyuma Imana igaciza ikavuga iti ahubwo nsaba rero. None ubwo ntiwomenga Imana yarashigikiye uko kuntu Salomo yabikoze. Kikongera kikavuga kiti Salomo ntitumubona neza imbere yuko aba umwami. Ivyo gukorera abantu tubibona ariko arabigerageza ari yari. None kubera iki tweho tutokwiruka kuri ivyo biposition umunsi twagifasha Imana igazoce dufashiriza aho nyene. Kandi burya ntiyibarije ariko aratubariza twese. Kuko ivyo ni ibintu dushobora kwiyumvira canke ejo tuzohura n'abandi bavyiyumvira. Reka mpere kuri ico cambere. Ivy'intwaro ya politike birafise ibindi bintu bibigenga ku buryo bidashobora kwishurwa n'icigwa c'iminota musi ya 30 ku burongozi mu buryo bwagutse. Bari abantu Salomo yishe kugira ngo umenye nimba yakoze neza canke yakoze nabi bisaba kurondera kumenya amakosa bari barakoze ukanamenya n'ibihano vyari bitegekanije kuri ayo makosa. Kuko mwibuke mu Bisirayeli hariho amakosa menshi yahanishwa kwicwa. Rero birashoboka ko abo bantu vy'ukuri bari bakwiriye gupfa bivanye n'amakosa bari barakoze. Ariko nimba batari bakwiriye gupfa Salomo yarabarenganije. Mugabo nimba kuba yarabarenganije ntibisigura ko Imana bugiye ukoze ikosa ko Imana ikigukura kwa maboko igaca iheba. Ubundi yavuze ngo umenya aho umuntu yacumuriye ntumenya aho yihaniye. Namba Salomo yararenganije abantu akabica abaziza ubusa nta wuzi ko Imana itarungise undi munatani nka kujya yamurungise kwa Dawidi kumbure Salomo agahindukira. Urumva ibintu bitanditse nyene mwidonido bica bitugora gutora. Mugabe iconzi nuko muri Isirayeli hariho amakosa menshi yahanishwa igihano cyo gupfa. Ndakeka ko bajya abantu rero hoba hari ibintu bagirizwa vy'ukuri vyari bijanye n'amakosa baba barakoze. Ikindi ca kabiri mugabo sinza kukisambura gose twokivugana turahandi muri context yindi. Mu bijanye no kujera igihugu harimo iyindi dimension yinjiramwo idashoboka muri ibi vy'uburongozi busanzwe muri rusangi. Reka dufate ko ndababazisha ikibazo kandi sinza gusigura nimwanyishura muzo bamuhejeje. Dufate ko aha turi ari indege, turi mu ndege iri mu kirere iriko iraguruka. Sawa? Bamwe muri mwebwe barasinziriye, abandi muri ko muraba amafilme, abandi muri ko musoma ibitabo, abandi muri ko muratera inkuru, abandi muri ko muri yumvira ivyo mwasize muhira, amafiriti mwaje mutariye, nivyo murimo. Hanyuma eka ndeke kubishiramwo abapastori ndabishiremwo bano. Wewe uraravye gutya ku ruhande usanzwe uyu mugabo yambariye ku magrenade. Agashati karaduze usanze hari amagrenade. Uri mu ndege ukabona umuntu afise amagrenade utahura icarico n'umuteroriste. Muravye nabi mwese muraza gupfa. Hanyuma kazubona uwo mugabo arahagurutse ari igoroye aciye atumbera hari bari abantu batwara indege aba pilote. Ndababaza ikibazo. Utomboye ugasanga musi y'intebe hari y'ubuhiri ukamukurikira ukamumena umutwe wowe ukoze icyaha. Cyangwa usenga mana ivyo bigrenade naho bitwaye ntibize guturika. Abantu batwara ibihugu hariho ibibazo bahwana navyo tutamenya. Hariho umuntu ashobora kuvuga ati uyu muntu akiri muzima aha hantu turafise ingorane. Baca bikora ku mategeko rero abagenga ibihe nka bene ivyo. Kandi ayo mategeko kenshi hari hamwe atabazwi n'abantu bose. Ikibazo nimba ntacishuye nimba utacumvise inyishu ntivyari bikwiye kuyumva. Abayumva bayumvise harimo n'uwakibajije. Kandi ni wakomeye kurusha. Okay, cha kabiri
mu bukirisu mu buzima rukristo hariho inzira dukwiye gukurikiza, naho iyo tuyihushije Imana izi ingene ikosora ibintu kugira ngo ibintu vyayo ntibisanzare. Burya naho twoba ibigaba, umugambi w'Imana ntuzopfa. Urashobora guhungabana mu gihe c'urunganwe rwacu, Imana ikarindira urundi runganwe rwumva neza ibintu vyayo kuturusha, ariko Imana irakingira umugambi wayo. Nico gituma ubuntu bwayo bwamaho chaque matin, ku gitondo. Mu vy'ukuri uburongozi bwiza si uburongozi buza gukorera n'aba bantu, n'uburongozi umuntu ajamwo kuko asunitswe n'impuhwe afitiye abo bantu. Urasoma Nehemiya igice ca 5 niho ushobora kubona neza uwo mutima ndiko ndavuga. Umurongozi mwiza yubaha Imana n'umuntu ababazwa n'amagorwa abantu barimwo, agaheza agakora uko ashoboye kose kugira ngo bayavemwo. Aha ndiko ndavuga mu burongozi bw'intwaro z'ibihugu. Ariko rero si igihe cyose abarongozi bakora gutyo, hariho igihe bishika bakabicurika. Mugabo niyo babicuritse Imana nticiheba umugambi wayo. Salomo yarahemutse arakora amakosa, mugabo Imana ntihevye umugambi wayo ku Bisirayeli. Washaka na Dawidi yarakoze amakosa, ariko Imana irafise ingene iguma ikurikirana ibintu vyayo, ntice ibiheba vyose ngo nukubera umuntu yabaye ikigaba. Twebwe rero ntitwokwisunga Salomo kuko washaka no mu mpera z'ubuzima bwiwe vyaramugoye cane. Twokwisunga les principes bibliques z'uburongozi, izi mpuhwe, uyu mutima wo kurondera gufasha abantu akaba ariwo dushira imbere, hanyuma Imana ikazomenya ingene tuduza ikadushikana mu bibanza vy'uburongozi. Ubundi bwobwo tubigiyemwo tudafise uwo mutima dusha tumera nka yankende. Hajya hariho amageragezwa ku neza yacu tutohangana nayo kuko tudafise ubwo buremerezi mu mutima mu kubaha Imana bwo gushobora guhangana nayo. Imbere yuko duhangana nayo rero ni byiza ko tuba twariyubatse dushobojwe n'Imana, tukazohashika turi abantu bahagaze neza. Kuko Salomo nawe yarageze imbere, hariho akagwara kubukende kari muri we, amaze kugira ya mahera acatangura kurongora impande zose. Burya se amahera yatumye agira abagore benshi. Ijya n'ingeso yari muri we, yari yabuze gusa ikintu kiyivyura. Ngira ngo nocanjanisha niki kibazo canyuma kuko ni ikinyene. Kajya nagake n'ubukende bwamugaragayemo. Umenya gute ako kagwara kubukende kawa kariko? Bibiliya ivuga ngo mwiyambure icaha cyose gikunda. Nukuvuga ko umuntu wese yitwa umukirisu arafise icaha gikunda kumwizingira. Ko ico caha urakiza. Utarakimenya n'umunsi cagukubise hasi ntuzotora nibibaye. Ucusiga uravuga ngo I am sorry, mu cyongereza cyo ngo I am sorry. Mugabo bavuga ngo it's better to be safe than to be sorry. Ni vyiza kubaho uvuga uti ntaco munyagiriza hakuvaho ngo murambabarire. Ni vyiza kumenya rero intege nke zanje ziri ihe, ivyaha binesha kurusha ibindi ni ibihe. Umaze kubitora haca hazi intambara ya kabiri. Ndabigwana gute? Urashobora kubitora wowe nyene uvyiyumviriye ata muntu bibajije, canke naho ukaganiriza abantu bakuzi. Mwebwe mundavye abantu b'abagenzi bawe babizigirwa, mushobora kuganira ibintu nka bene ivyo bintu biri intime. Mwebwe mundavye haje intege nke zanje ziri he? Ni ivyaha ibihe mubona bingora kurusha ibindi. Ukabivanganya n'ivyo bakubariye, cyangwa ugasenga n'Imana washaka ikaguhishurira, kuko hari n'igihega bikuryamamwo ukibaza ngo umuntu atunganye gose, kumbe n'ubwoba. Hari abantu mw'ishure batatirisha kubera atari uko bumva ko gutirisha atari bibi, kubera batinya ko bofatwa. Umenya gute ko waretse gutirisha kubera kubaha Imana canke kubera gutinya? Kuko umunsi habuze ikigutera ubwoba uzokora amarorego. Okay. Umaze gutora izo ntege nke haba hasigaye ijambo rya kabiri, kuziyambura. Mwiyambure cyaha cyose gikunda kubizingirako. Kuziyambura navyo bisigura kutagikora. Gufata ingingo ukavuga uti iki cyaha guhera uyu munsi ndahagaritse kugikora. Sawa? Iyo ni ingingo umuntu afata ku ruhande rwiwe. Ariko inguvu zo kutagikora
ntibisigura ko uzironka ngo nukubera ufashe iyo ngingo, kuko umwe yahora agikora n'uwo avuze ko atazosubira kugikora ni umuntu umwe. Muri ico gihe duca dukenera rero gushobozwa n'Imana, kwisengera cyane kugira ngo Imana iduhe izo nkomezi interne z'indani zo kutakora ico cyaha. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri, dushiraho ama strategie aturinda gukora ico cyaha. None nimba ico cyaha gikunda kugutera kubera ibintu waraye urandika kuri telefone saa 4 z'ijoro, ibiganiro vy'uburofu, ufashe saa 2 ugacukuramo connection, none iyo biganiro uzobegera gute ata connection irimo? Iyo ni strategie yoroshe cyane. Wumvise inyota yo gusubira kuvuja muri vya bintu, ahubwo cukuramo ni battery wite hari mpeze ndabe ingene connection ijamwe ata battery irimo. Ndiko ndabijana kuri extreme. Mugaye cyo nshaka kuvuga ni iki? Ama facteur atuma iki cyaha kigira inguvu muri jewe nayahe, cuyakura mu nzira. Nimba kada kamoto kugwagwa, iyo ukumvise wumva n'ubwenge buciye budobangana. Hari umugabo yigeze kumbwira ko yakunda amafiriti cyane kandi yariko aramutera ingorane washaka mu buryo bwa sante. Mugabo yavuga ati iyo numvise ko hari mu isorori hari mu ifiriti, simenya n'ingene ukuboko kwashitseyo. Ati nza kwirotruva ikiganza cutse. Era umugabo akutse. Nimba ufise ingorane yuko utihangana imbere y'amafiriti kubera kuja hari, irindi yo meza iriko amafiriti. Hari abandi bavuze ngo ubu utazi koga yirinda kuca iruhande y'uruzi, ururondera kwiki? Kombo n'inzira ari nyinshi ntiwoca kure hanyuma ukibandaniriza urugendo rwawe. Nukugira ama strategie yo kumenya mbega iki kintu ndacirinda gute. Abantu bagwana n'inzoga reke kuja mu bubare, uzisanga yuzirondera kwiki? Kwa makafe yuzuye. Ayo n'ama strategie umuntu ashobora kwiha. Ica gatatu, igihe cyose bishitse ugacumura ukagwa muri ca kintu, ihaniraho nyene ntubanze kukibika ngo kikumaremwe iminsi gicika umugenzo. Uko giteba niko kigira inguvu kuri wewe, uko gikuramo kare niko kibura uburemerezi mu buzima bwawe. Ni vya bindi nyene vy'ukubigwamwo mugabo ntikikugira ko inguvu. Kandi niyo kiguyemwo rondeza ni giki ntakoze cyatumye subira kukigwamo, no vyevita gute? Ugwiza ijambo ry'Imana mu bwenge rizogushoboza nkebuyira n'ijya cakoreramwo mu kukwibutsa iyo ushitse muri ayo mageragezo. N'ama strategie navangavanze mugabo ngira ngo umwe wese aca yumva kumbure iryo mufasha kurusha irindi. Ikibazo ca nyuma, kurondera mu bisanzwe hariho icyahano. Iyo ushaka ikintu mugabo kidahwanye n'ingabire yawe, iyo ushaka ikintu kidahwanye n'ingabire yawe, urashobora gukorana n'abafise ingabire kugira ngo bakigushikaneko. Ico kiba ari ikintu mushobora gukora nka equipe, ugaca ugira une equipe iguha inguvu hajya uri faible, mugaca mukorera mu mutima umwe kugira ngo mugende nka equipe, mukagishikira nka equipe. Nuko vya bintu washaka ugaca bironkera hamwe n'abandi, kubera wewe wazanye contribution yawe, abandi bazana izindi, kuko nawe utabushoboye kijya hari ibindi nawe ubushoboye. Mubivanze rero bishobora kubashikana kuri kijya kintu. Mugabo hari igihe kiba ari ikintu udashobora gukorana na equipe, bisaba ko wikorana. Iyo ari ikintu bisaba ko wikorana, ukaba ufise base yo guherako, urashobora kudevelopa ingabire utarusanganye. Nukuvuga ukaduza competence kuri ico kintu utaruyisanganye ukoresheje ya ma principe ya leadership. Aho ndatanga amakarorero gatoye. Mugana banje kuvuga ngo ukaba ufise base. Nimba nkoresha uburorero, ndakunda gukoresha uburorero. Nimba wasanze uraga kwavu ukaba ushaka kuzoja mu mahiganwa y'ibikona,
mu vy'ukuri ivyo bintu ntibishoboka nta base ufise wofuma ubona basi uri numa kuko inuma irafise amababa n'ahada atangana n'ay'igikona irashobora kudevelopa ubushobozi bwajya amababa kugeza naho izohiganwa n'ibikona mugabo agakwavu hariho ibintu uvuga uti ibi bintu sigwanje kuva ku wa mbere gushika ku munsi ku wundi wa mbere kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kundi kwa mbere turanyuranywe muri ico gihe vy'ukuri uri kurondera ibidashoboka mugabo ufise base urashobora kuyubakirako ukayidevelopa muri ko mbona ndiko ndavuga hano muzi ko ndi imvuzi abatanzi muzi ngo ndi imvuzi nivyo mwibaza abantu bari banzi mu myaka ya 2003 na 2 barantinya sinavuga abanyeshuri twigana hariho umwe twakunda kuganira abandi twigana baramubaza dutabara tubwire ubigenza gute ngo uvugishe ashera jewe nari umuntu ahoze cyane gose kugira ngo nimenyereze kuvuga nagize amapratique niyugaranya mu cumba muri kaminuza nashaka kuvuga icongereza washaka ndicara ku meza ndavuga nti aho imbere yanje hariho umujournaliste agira mbaze ibibazo akambaza ngaca ndamwishura nkamwishura ngira gute mvuga ngasigura amasuje amasaha n'amasaha haragera igihe rero ntanguye kuvuga bati ujya muntu aravuga si bivukano ni bironderano none rero birashoboka gusa bisaba discipline kubigira kenshi kugeza aho bitinda bikaba habitude kibazo ca nyuma iyo ufise vision ukaba ukeneye equipe muyikorana uyitora gute iki kibazo kubera twese turabarundi tucumvirize cyane kuko abarundi barafise nibaza ko turi mu bambere ku isi mu buhinga n'ubushobozi bwo kwereka abantu ko turi kumwe mugabo tutari kumwe abarundi benshi ikintu cyose gishasha kivutse bama bari muri cyo bama bagishigikiye ahanini baba bibaza ko hariho inyungu zizohava zivamwo nico gituma kenshi ibintu bisambuka turizigira abantu n'ingoga twibaza ngo turi kumwe dufatiye kuvyo batubariye abantu benshi bijya bavuga nibiri mu mitima ntibiba bisa nico gituma Imana iguhaye vision uri umurundi nimba Yesu yamaze iminsi ngaho ariko arasenga mbega wa Musa yamaze 40 twe dukwiye nka 120 kugwiza na gatatu gutora bigishwa mu Bisirayeli vyari ibintu vyoroshe avuze ego ni ego avuze oya ni oya umurundi arashobora kuvuga oya ariko avuga ego ugacucanganya ikigwa wewe waruze ngo muri kumwe mwashika imbere ugasanga ariko agira sabotage none rero ikintu ca mbere ni ugusenga cyane gose icya kabiri abo bantu no kubaha umwanya ni mukorana ibintu mugabo ntiwihutisha ibintu ubajane buhoro babanze bakwiyereke niko ndavuga babanze bakwiyereke bijya bakubariye vyakire tisawa ngo tugende ariko ubaha umwanya wo gusohora ikibarimwo kuko hajya umuntu naho yokubesha arashobora kukubeshesha amajambo mugabo umuhaye umwanya uratinda ukabona uratangura kubona ama contradiction mu bisanzwe abantu bari honnête abantu bari muri culture ziri honnête niyo uravye umuntu mu maso urabona ko ariko arakubesha umuntu avuze ikintu kidahwanye nico ariko ariyumvira urashobora kubibona mu maso nico gituma abazungu ariko baravugana barabana mu maso mugabo hani waci shetani yahaciye sindatora ubwoko bwayo naho uraba mu maso ntavyo upfubonye usanga akadaimoni special karavyinjije mu mico mwana papa ari muhira oya automatique amusize mu nzu kandi uravye umwana mu maso ukabona ko nyene papa si hari okay ariko rero aho biza kubonekera burya ico umuntu yahishije
ashobora kutakikubwira mugabo akakibwira abandi. Haragera igihe rero ivyo bavuga bitangura kuzunguruka bikagaruka, kuko burya abantu bazi ngo ndakibwiye umwe gica kiguma aho nyene, mugabo ijambo risohotse riba rigiye, ugatangura kumva ama information azavuguruza vya bindi bakubarira. Aha, aho rero ubugeze kwisimbo y'inuma. Iyindi strategie ushobora gukoresha nukubikomplika ku buryo umuntu wese atabirimwo bagira ati nimba ari ivyo ndabihevye, biduze bibi ibintu bidashoboka. Umuntu wese w'umuspeculateur ntibakunda amasacrifice, bakunda koroherwa. Shiramo sacrifice au début. Ubuti tugira dukreye association yo kwigisha abantu gukora icapati. Mugabo abantu muba bamambra. Chaque jour tuzomarana isaha turiko turabiganirako. Chaque jour pendant 6 mois. Aho nta muspeculateur hashobora. Bacha batangura kwiexcusa, vyangoye. Okay. Nawe uzuragenda uzuravyandika. Hazogera igihe utangure kubona uti wapi umuntu ntangaje umafisi. Nico gituma na Yesu burya usomye ibintu yakoresheje abigishwa rimwe na rimwe yarabacisha mu bintu nk'ivyo. Hariya kwa Lazaro yaraherutseyo barahase kumwica abayuda. Bashara babara ati tugira dusubireyo. Bati mutama we ntuzi vyabaye hirya yejo. Ariko ndakunda Toma. Burya hari abantu bavuze amajambo make mugabo amajambo mazima. Toma yavuze ngo reka tujane ngo nimba ari ugupfa dupfane nawe. Voilà un bon disciple. Burya Toma yarabaruse. Abandi bavuga bati hajya bavuga ngo ntibuke ivyahaswe kuba, wibaza ko bari bababaye Yesu. Bari bazi ko Yesu bamuhejeje nabo baca babafata. Iyo rero ni indi strategie yo gukuramwe abataribo. Mbere ni strategie nziza kuko nubundi yavuze ngo intambamyi amadefi sayo kubuza abantu gukora. Amadefi ngo ahari kugira ngo akuremwo abadafise yangaje mikwiye. Abantu nk'abo baba bakeneye akantu kagumye bashika biboma ko bagaca basubira inyuma hagaca habandanya abo gusa. Rero mushake musigare muri 2 canke 3 aho n'amahoro niho mushika kure. Nababwiye ko ntari imvuzi mugabo mbona ko nahavuye mvuga. Reka rero ngarukirize hano, ndabashimire kubibazo mwabajije, nizere ko vyafashije. Kakenguruka kandi kuba mwaranyizigiye naho uyu munsi wasekaniye ko n'ibintu byinshi programme zikangora kugera. Aha nubu hari yindi isa niri kwiracerwa ngira nce nirukamwo. None rero mwakoze kunyihanganira. Ikindi gihe Imana yabi dushoboje umwanya ukabupanze neza atabiguyemwo vyonezera kubana namwe n'umwanya urutanuyu, kuko ivyo kuganira ni vyinshi hajya arahogwa ntahezwa. Nuko mwarakoze kubutumire namwe mwakoze ku ntega yompi. Imana ibahezagire.